yuko Kipaji baduhamagara amahasa dasa. Tukora amahasa dasa. Kipaji twakorana muri filme the first time. Yaranwaye my girlfriend. Icyambere icyo. Icya kabiri. Aremera aratwara ivyuma byose bya Deros Films Company arabitwara. Sinzi aho yabishize. Urumva? Aremera arakreya ivyiwe abita Kipaji Films Company. Urumva? Kama wewe unakutana uko na mtu ambaye mlikuwa mnatumika pamoja akawa msaliti kwako. Je, nashaka kubivuga abantu bose babimenye ko Kipaji ari umuhemu. Kipaji izina giwe nyamukuru si Kipaji igyo n'amatazirano wamwita just a kitch mawe ni man yitwa yani yitwa Justin mawe ni man Marira Justin Kitch mawe ni man. Of course yes niryo zina giwe nukore agenda avuga yuko goje pope ndimbwa ataco ni mariye ngo nizerawe cyane ngo kurya script ziwe niyo mpamvu na The Heroes yacu yaciyononekara. STV every story matters. Bivanye naho muherereye kuri micro ni Sarah Merveille hama n'umunsi twagenderana mu kinama Jean ndi kumwe n'umu invité uyo mu invité naye sundi arabibwira so umwana bro saf fresh meznet ndashima ramusaba fanzi ba STV babwiriwe urinde kuko byo nashika nubwo ritabari gambere ariko abantu ngombwa bakumenya. Hello, my name is Jackson Igo Popeni Chimai, Batazira Legend 7. Murakoze cyane. Hama uyu muhungu je yambaye ya telefone, Jean nandi kuri bio arambari ati saha je ndakeneye uje ikintu tuvugana. Nanje ntaco nzi sasa ndagomba ndagusabe umbwira ibintu wamamagariye kugira kumbura urafise ico wagomba gushikiriza aba fans STV cyangwa wagomba gushikiriza n'abandi bose waduhamagariye iki? Ukigufiye ndafite ikintu nyamukuru ushaka kuvuga kandi icyo kintu n'ubure ndiko ndatwenga ariko je ndababaye kurije. Namwe yashaka gutwenga babaye. Umuntu wese ngo atwenga kibaza ariko kanezerewe. But ari umuntu atwenga ariko muri we afite ikintu kimubabaje. Ndibaza muramuzi mwese Kipaji. Ya Kipaji turamuzi kandi n'abafana baramuzi ndabyizeye. Okay. Kipaji ni nk'umuryango wiwanje jewe. Kuko mushiki wiwe ni binamu wanje jewe. Sivyo my uncle yatwaye nyina wiwe mutoye. Urumva ko dufitanye isango bintu byo mushiki wa Kipaji ni ari binamu wawe. Ego. Okay. My uncle yatwaye nyina wiwe mutoye. Abana ba nyina wiwe mutoye urumva yuko ari bande kurije. Iri by'ibijyango birangora gusa muri famille na Kipaji. Okay, turi mu muryango. Rero Kipaji ari kintu je yakoze kituma je mbabara mu mutima. Sinari nizera yuko Kipaji ari we yovuga yokora ivyo bintu sinari ndabizi bo ukiraho nyene jewe sinkurikirana ibintu byanyu ndabikurikirana ariko nubwo atari cyane ariko narigeze kubona mukinana ibintu sinzi ko ari filme amakomedie na Kipaji none nigiki cyatumye mumfacho tumumbwira saha cha kamera kitugani nyene mwoba mwapfuye na Kipaji ni kitu ambacho kinanifanya mimi kila siku nikikaa nibaki najifikiria sinari ndabizi yuko Kipaji baduhamagara amahasa dasa tukora amahasa dasa Kipaji twakorana muri filme byinshi Kipaji twakorana amabanga menshi ariko naratangaye kubona ko we yahindutse umuhemu kuri je ndiko ndagutahura yahindutse gute njo nataka kufika kwenye point nico nshaka kuvuga kuri uyu mwanya urumva Kipaji yahindutse umuhemu twakorana muri The Heroes Films Company urumva muri The Heroes Films Company dukorana muri The Heroes Films Company twakoranye episode yitwa Harmony's Back urumva dukorana Harmony's Back ego sikuvuga ngo yaramenyekanye cyane ariko abantu bayibonye bose bavuze ati aba bantu barashimye filme mwakoze kandi muri festival twayikoze muri 2017 n'batani 18 ya muri festival tuva bakabiri twipostinzeyo nitwaronse bakwigiye gusinda twavuze yuko muri The Heroes Films Company ari kintu nyamukuru tuzokora ariko Kipaji yarahimuse Kipaji bon sindi ko ndabitahura ndazi n'abafana bakora dukurikirana niba ko baratabura eske Kipaji yahindutse gute dico kintu dukeneye kutubarira kuko yakubwiye ikintu cyatumye umbwira saha ata kamera cyo kintu kirakomeye vraiment kuvuga warabaye tushe Kipaji rero yakoze iki the first time yaranwaye my girlfriend icyambere icyo icya kabiri aremera aratwara ivyuma byose bya The Heroes Films Company arabitwara sinzi aho yabishize urumva aremera arakreya ivyiwe abita Kipaji Films Company urumva
kama wewe unakutana uko na mtu ambaye mlikuwa mnatumika pamoja akawa msaliti kwako, je nashaka kubivuga abantu bose babimenye ko Kipaji ari umuhemu, numuhemu kandi umuhemu urumva. Kipaji je yaramwigoreye, Kipaji je yaramwigoreye, icyo yaburaga je yarambwira nkagikora, abuze amafaranga ndayafise nkayamuha. Ariko je sinovuga Kipaji ngo ari ikintu nyamukuru yaramfashije jewe oyana na kimwe, ariko je ndafise ibintu je namukoreye Kipaji kandi byinshi, kandi cyinshi naragikora. Ariko ndatangaye kubona ubu asigaye yibona yuko Agahara ariwe Kipaji. Izina giwe nyamukuru si Kipaji, iryo n'amatazirano wamwita just a kid mawe n'Imana, yitwa yani yitwa Justin mawe n'Imana, Marira Justin Kit mawe n'Imana. Of course yes, niryo zina giwe. Urumva deja rero kuko yaciye ashaka gukora izina nyamukuru yaciye hamagara Hero Just a Kid mawe n'Imana kubera umugwi twakorana. Iryo rya Kipaji sinzi n'iryo ryavuye, ariko kuko yiyamagaye uko nyene naje ndarifata uko nyene, urumva ndamuhamagara uko. Me ikimbabaje sinahuye ukuntu yagenda avuga nabi, Pope naco yimariye ana mbere wala nyuma. Ubuzima burahinduka kameme, ubuzima burahinduka kuko ubuzima bumeze nk'isaha, butangura kuri 12 bukayerera kuri 12 nyene. Rero nimba je yarahindutse, ariko yibuke ko je nigeze kumufasha, yibuke ko je nigeze kumwitaho. Je naraduga imisozi myinshi no muhira je barigeze kunuka kubara Kipaji, hamwe bantu ari Bururi kwishuri, ibururi muri interna ngira 3 ans ndi Bururi kwishuri ikiremba kubera Kipaji sinagi atahari bamanye ngira narazibika kubera dusangire, kubera ico gihe ari mu msoto Kipaji ndonsi kitwarasangira, ariko sinahuye kubera iki ibintu byose yarabikotse cyane. Nimba yatangiye kuba umustar niyo mpamvu agashaka kwigira uwatari sinzi. None Pope wowe umaze kubona Kipaji ariko akora ibintu nk'ibyo waramuhamagaye muravugana? Sinshobora kumuhamagara kuko umuntu wari we wese umubajije kubera ko arabikora arakubwira impamvu. Rero kubera iki arashobora kuguha impamvu nziza cyangwa akakubwira impamvu mbi. Rero izo zose izo mpamvu we arazifite. Rero niyo mpamvu na mwanya afite wo kumamagara ngo ngamubaza kubera iki. Umuntu ahinduka afite impamvu, kandi umuntu aba mwiza abifitiye impamvu, akaba mubi abifitiye impamvu. Nikiye kintu umubwira Kipaji ahari canke baduhamagaye tugire ntoho uwovuga bahuze wo byemera? Kipaji tubahuze ugira induru zihere kuko twarababonye kenshi mu bikorwa bitandukanye. Rero nitwoca dushima yuko ubugenzi bwanyu bwo kononekara uko nyene. Ikimbabaje ni kubera ari jewe nandika film, je napanga scenario, urumva Kipaji wakazana gusa script, kandi script noneho twarazifashanya, urumva nkazana story, napanga scenario byose nije nkabitegura. Kipaji akazana gusa iki amajambo tuzokoresha, urabona ko nije nanifize lore nini mu bintu ya film. Rero icyambabaje ni kubera agenda avuga yuko goje Pope ndimbwa ataco nimariye ngo nizerawe cyane ngo kurya script ziwe, niyo mpamvu na The Heroes yacu yaciyononekara. Urumva wewe iyo group yanyu kononekara, urumva agashavu kose kari kuri Kipaji. Ubu The Heroes yarapfuye, Kipaji niwe yatumye ibintu bifa byononekara. Turamaze gushika mu ntambi gikomeye muri Nord. Basi gira akajambo rero bariye Kipaji kuburyo nyarabiye interview aje kubari yumve basi wewe kukeneye jo uri kumutaka umwikomo nayo kugira jewe umwanya wari wo bose je ndahari naho yo bari ngaje ndashobora kubimubwira Kipaji byo wakoze bibi. Je naramushira ku mugongo no mugiye yagwaraga nije namugwaza, nije nagira gute namugwaza amajoro ngenda kwa muganga nzana ibinini anywe, nije namugwaza sinaryama ndyamye gusa gatoya nkavika nkaraba ko akiri muzima. Kipaji uyu Hero Just a Kid. None yoba yahindutse kuva igiharo nk'yakazi kuko ndibaza warabonye yuko muri STV yaciye bakamusabira akazi, yoba yahindutse kijyage canke yahindutse kuvava? Nango
kuva intango kuko mu gihe The Heroes yapfuye buri umwe wese yacatangura mugari dufate ko ari akazi kamuhinduye kuva ataratangura gukora muri STV yaratangiye guhinduka yacatangura kwibona yuko ari we acaka gukora ibintu bidashoboka je nkamurabisha amaso kuko umuntu wese abifitiye impamvu. Pope ikintu numva no gufasha uburabone no mwanya niwe bampamagaye wenyene reka nawe nyene Kipaji kuko hajya wewe uri kuravuga ibyiwiwe nawe nkuko habivuze arafise impamvu yatumye akora ivyo nawe nyene nzomurondera kugira tuvugane cyo ndakikwemereye hama nawe nubisi cavuze canke ndabahuze kugira muvugane kuko sinzi ico mwapfuye deja wowe uri kuramurega gusa yuko yahindutse ariko ntiwatubwiye ico mwapfuye kumbure muri kumwe cyambere yarahimuse nko for example genda kumpresenta kwa kumu petite sœur wawe cyangwa kumu friend wawe ndo boyfriend wawe hanyuma ujya mu petite sœur wawe cyangwa mu friend wawe ejo uje kunda ukasanga turi kumwe cyo bitangura kwiyumvira gute mbo byo mbabaza ariko hoba hari impamvu baba bari kumwe okay ariko kabasanga bari muri rori dasanzwe barako barasomana ucyo bifatamo icyo ni gihe mukoza cyambere babe imitima iratandukanye reka vuga ko imitima itandukanye sibyo okay ndi boyfriend wawe ugiye kumpresenta kwa petite sœur wawe uraje kandi kunda bamuhiri wanje sivyo ucyusanga ndi kumwe na petite sœur wawe tuko turasomana ubwo subuhe mu petite sœur wawe kugiri ibiti biratandukanye bo gute bashi ibiti biratandukanye je kuko ariko ariho byakira neza nundi yo byakira nabi ubwo byakira gute mbo kubganje nta nyishu mfise ariko reka mvugire muri rusangi la majorité benshi bo byakira nabi bibonye rero na Jesse rasheze kumwereka ibibi nace nuza kwanza kuko nabonye ico bariko barakora sinoshaka kubakura muri mood urumva kandi n'abasaje bako barabikora barasomana akarage amvuga ati reka baje byo kwarakora je ndagiye ubu rero wowe umufitiye agashavu Kipaji ati nubwo tworira hajya no musatura oya kumusatura iyo banashaka kumusatura nare kumusatura kigagiye nyene bariko barabikora hajya nyene cyanye haciye nk'iminota 30 cyanye isaha Kipaji ariko kura demo uje sikia cha kwanza hicho cha pili akaenda ananisema mbaya unaona ananisema vibaya sasa unajifikiri ingekuwa ni we wali kuvipata mo gute bashi cyane wihangane ariko je gusa icyo ndakwemereye tuni kindi atuma The Heroes Films Company isambuka ibomoka ariko uko se shaunga unaona The Heroes Films Company irabomoka kubigiwe agira makosa yo kunyononera urukundo rwanje icya kabiri asambure The Heroes Films Company icya gatatu ahemukira umugenzi rumva kandi ari umuryango wiwanje rumva iyo bintu mbo Pope reka je bico nakwemereye ndabisubiyemwo ndamutafuta Kipaji tongeye sibyo zamurenda Kipaji tuvugane kuko ibintu nk'ibyo tuko turavyumva mwari abantu mwari mukundanye mwari abantu mwari inshuti si ibintu biba bihumuriza imitima yacu canke bihumuriza abafana kuko ndazi Kipaji abafana baramukunda canke nawe baragukunda bagukurikirana rero nitwokwemera yuko hagati yanyu habingane kagenda bikwemereye ndabatafuta ndabahuje tumvirize izo ngane ze video yanje na Kipaji tukorana oya ariko simerutse kuyibona ariko reka twitege vuba ko bigiye kugenda neza tuzoyibona no bizogenda neza kuko hajya hari ubugenzi ugwanko bwarahaje ariko twiteze ko hajosubira kandi urukundo yanda byizeye cyane sawa hama fans STV mukaba mwari kumwe na Sarah Merveille naho butaha ciao ciao STV, every story matters.